Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Iri jambo riravuga ngo igicaniro, igice ca kabiri. Igicaniro, igice ca kabiri niwo mutwe w'amajambo. Ndashaka gusubira gushimikira ku bintu navuze la fois passée, bimwe nshaka guhera ko no munsi kugira ngo tujane neza mu mwanya wacu. La fois passée twaravuze yuko igicaniro ari kibanza cyo guhura n'Imana, canke ni kibanza cyo kwakira. Igihe cyose abantu b'Imana baza ku gicaniro baba bari mu kibanza cyo kugira ico bakiriye kivuye ku Mana, ubushobozi, kugendererwa n'Imana, gukomezwa. Ni kuvuga ngo igicaniro ni kibanza cyo kwakira mu buryo bw'impwemu. Iyo mu buzima bwacu dufise ibihe byacu dutegekanya byo kuba ku gicaniro, caba igicaniro c'Imana canke nkuko mubizi ko Satani akunda kwigana no gukopya, caba n'igicaniro c'abadayimoni, kuko hari ibicaniro by'abadayimoni, hari ibicaniro bya Satani abantu babamwo babizi canke batabizi, ariko abantu babako, abantu bakorerako. Iyo abantu bari kuri ivyo bicaniro, ivyo ari byo byose ku gicaniro n'ahantu twakirira, tugira ico twakiriye. Mwibuke yuko turabizi ko Satani ubwiwe nta bintu afise bishasha, ibintu vyinshi arigana, agakopya, akigana ivy'Imana, ivy'ubumana, ivyo yabonye bikoreka mu ijuru nawe akavyigana, kuko muri we atakurema. Ari igihe cose akora ivyo yabonye bikogwa mu bwami bw'Imana kugira vyitize nk'ibikoresho, agakoresha ku buryo bishobora kuzimiza n'abantu bamwe badafise umuco wo kumenya no gutandukanya ibikwiriye n'ibidakwiriye. Siko? Haleluya. Bwana sifiwe sana. Rero iri jambo ndifuza ko turisangira nk'abakristo bigira ico bitwongeye mu gutahura kwacu mu kugendana n'Imana. Kubera iki? Kuko kenshi uzosanga abakristo barigishijwe gusenga, barashobora kuba basenga, ariko ugasanga kenshi abakristo ntibatahura amaprincipe yo mu bwami canke amaprincipe spirituel, ingingo ngenderwa ko zo mu buryo bw'impwemu ntibazumva, ntibazisobanukirwa. Ivyo bigatuma rero nubwo dusenga ariko tudatahura ico no kwita dynamique spirituelle. Uravyumva ingene muntu mu buryo bw'impwemu urukurikirane canke ingene ibintu bigenda, canke ingene ibintu bigendagenda mu buryo bw'impwemu, ugasanga ukutamenya bigenda bituma Satani ashishikara kuducinyiza. Ugasanga abakristo benshi kubwo kutamenya barababazwa cane kurusha uko bokwiye kubabazwa, kuko hariho kudatahura, hariho kutamenya. Yesu ashimwe cane. Bwana sifiwe sana. Rero biri important nk'abantu bamenye Imana, nk'abantu basenga, biri important yuko ibi bintu tuvyumva kandi tukabitahura. Yesu ashimwe cane. Haleluya. Kuko hariho ibintu tugomba kumva no gusobanukirwa, kuko ari ibintu bigize ubuzima bwacu bw'impwemu. Bwana sifiwe sana. Murongo ushaka guhera ko uri muri Samuel wa kabiri igice ca 24. Samuel wa kabiri igice ca 24. Samuel wa kabiri igice ca 24 n'umurongo wa 25. Fiston aradusomera uyu murongo. 2 Samuel chapitre 24 verset 24 na verset 25. Ariko umwami yishura Arurana ati, namba turabigura nguhe ikiguzi cavyo, sinokosereza Uhoraho Imana yanje bimazi ataco binkeheje. Nuko Dawidi agura iyo mbuga n'inka, atanga amashekeri y'ifeza 50. Maze Dawidi ahubakira Uhoraho igicaniro, ahosereza ibimazi, atanga n'ibimazi by'ishimwe. Nuko Uhoraho abona guhangaza ico gihugu, ikiza kirabogozwa mu Bisirayeli. Haleluya. Dawidi yashatse gutangira Imana muri iki gihe ciwe, arondera gutangira Imana ikimazi ku gicaniro. Ariko umwanya Dawidi agiye gutangira Imana ikimazi ku gicaniro, haba umuntu amugabira itongo, amugabira ikibanza ashaka kubaka mu ico gicaniro.
ariko tubona muri iki gice Dawidi yanka gushikanira Imana ikintu kitamutwaye ikiguzi. Dawidi yaranse umuntu amuha ikimazi amugabira, aravuga ati mbwira ikiguzi ngurira itongo kuko sishaka gutangira Imana ikintu kitantwaye ikiguzi. Biraboneka ko Dawidi muri principe yiwe canke mu rugezo rwiwe rwo mu buryo bw'impwemu yaratahura ico no kwita principe z'igicaniro. Yarumva yuko kigomba kuba ikintu ciwe, yagomba kumva ko ari ikintu agomba gutangira ikiguzi ciwe. Ndagomba kuvuga ngo igihe cose kuba mu gicaniro c'Imana canke kubaka mu buzima bwawe igicaniro c'Imana vyama bifise ikiguzi bidusaba. Ishobora kuba ari ubugi, ishobora kuba ari umwanya, ishobora kuba arama lien canke amarelation dukasa mu buzima bwacu tukavamwo. Ariko kandi ico ari cyo cose igicaniro kirafise ikiguzi gitwara ubuzima bwacu. Dawidi aravuga ngo sinshaka gutangira Imana ikintu kitantwaye ikiguzi. Ngo amaze ukubikora yubaka igicaniro muri iryo tongo yaguze, atangira ibimazi Imana, ibimazi vy'amashimwe. Ngo guhera uyo munsi Imana ibaha impore mu gihugu. Nuko ngo igikomere nikiza cari carateye muri Isirayeli gica kirahagarara. Ndiko ndashaka kugira ngo ubone ubushobozi bw'igicaniro mu buzima bwacu. Hari ibintu vyariko biraba muri Isirayeli, hari akaga kari kaje muri Isirayeli, hari impfu zariko ziraba muri Isirayeli. Ariko Dawidi amaze kubaka iki gicaniro akagitangira kw'Imana, ngo muri ako kanya ngo Imana ibakura kw'ibikomere vyose. Imana ibakura ko ako kaga. Uravyumva igihe kirekire cakurikiye Isirayeli baho mu mahoro kuko Dawidi ku gicaniro yagiranye isezerano n'Imana kandi Imana ikiza igihugu cabo. Ndiko ndashaka kuvuga ngo igicaniro canke aho duhura tuje kurondera Imana, imyanya yacu tugirana n'Imana, ndashaka kwibutsura munsi muri kino gitondo yuko bifise ubushobozi bukomeye. Nico gituma ari ikintu tubera amaso, ni naco gituma ari naco kintu wamusanga mu buzima bwawe ugwana naco kugira ngo umentene mu buzima bwawe igicaniro, umentene mu buzima bwawe ibihe vyawe n'Imana. Nuko Satani aragerageza kukwegeza inyuma y'uwo muco n'uwo mugenzo mwiza, kuko arabizi neza yuko aho hantu ni kibanza cyo kwakiriramwo kandi ni kibanza cyo kuvuguruza amabwirizwa n'amategeko Satani agomba kuzana, haba ku muryango wawe, haba ku nzu yawe, haba ku mafinance yawe, haba kuri business yawe, haba ku ruvyaro rwawe, haba ku gihugu cawe. Satani arabizi yuko aho hantu arahatakariza. Iyo umukristo yatahuye iryo banga, igihe cose mu guhura n'Imana haba ibintu byinshi bikomeye mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Biragora yuko tuguhamagara, tukabahamagara mu masengesho, tukabahamagara kwisonzesha. Biragoye yuko usakrifia amasahani yawe yo gufungura ngo uzi imbere y'Imana iminsi, igihe ku ruhande rumwe udatahura inyungu z'ivyo uri kurakora. Ariko kenshi Satani aprofita ignorance cyangwa kutamenya kwacu, agafata avantage mu buzima bwacu. Ariko nkuko twabirongowemo no musi mu ndirimbo nyinshi twumvise ko hari intsinzi twarahawe kunesha, hari dimension yo kunesha utagenderamo mu buzima bwawe kuko utari ku gicaniro c'Imana. Bwana sifuye sana. Iri jambo igicaniro ahantu hambere ivugwa muri Bibiliya ni mu Itanguriro, ni muri Genese. Cari mu gihe ca Noa. Uravyumva? Mu gihe ca Noa Imana yari ihejeje kurandura abantu bose bari bariho mu isi muri ico gihe, kiretse abantu bashoboye kuja mu bwato bwa Noa bakazigama. Inyuma y'uwo mwuzura abantu barapfuye bagize gute? Hasubiye kuba gahengwe. Noa yibwira mu mutima wiwe kuza kubakira Uhoraho igicaniro. Usomye kuri uyu murongo wa Itanguriro igice 8 umurongo wa 20 n'umurongo wa 21. Maze Noa yubakira Uhoraho igicaniro. Genèse 8 verset 20. Itanguriro 8 20 na 21. Yabira mu bitungano vyose no mu bikoko vyose bitazira no mu biguruka vyose bitazira abitangira kuri ico gicaniro kw'ibimazi vyo koswa.
uhoraho amoterwa n'umubabwe mwiza wavyo, maze uhoraho yiyumvira mu mutima wiwe ati sinzokongera kuvuma isi ukundi kubw'abantu, kuko imitima y'abantu yamogoreye gukora ibibi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzokongera kwica ukundi ibifise ubugingo vyose nk'uko nakoze. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Kuri iki gicaniro murumva iki kintu cabaye. Igihe Nowa amaze gushikanira Imana, Imana iciragira indahiro ngo imaze kumva yuko ishikanwa, uravyumva uyu mugabo Nowa atanze rishimishije, riryoshe, ari ryiza, ngo Imana icirirahira mu mutima wayo iravuga ngo sinzosubira kwica abantu, sinzosubira kurandura abantu. Ndagomba ndabibutse yuko muri ico gihe ca Nowa kiretse abantu bumviye Imana, abantu bose barapfuye, abari kuri surface de la terre. Abantu bose Imana irabarandura, ariko guhera uyu munsi ngo Nowa amaze gutanga ku gicaniro, Imana iravuga ngo sinzosubira kurandura abantu, sinzosubira, kuko ngo abana b'abantu ni babi mu mitima yabo, ariko nubwo ari babi sinzosubira kubatikiza ngo ndabarandure ndabakureho complètement. Guhera uwo munsi Imana igira alliance na Nowa, niyo bita isezerano rya Nowa, duhora tubona ry'umunywa w'amazi, siko canke arc-en-ciel twama tubona imanutse. Imana ishiraho nk'ikimenyetso cyo kwemeza yuko désormais igihe cyose uzobona iki kimenyetso kizoba ikimenyetso c'isezerano ryanje na wewe Nowa canke n'uruvyaro, yuko jewe Imana ntazosubira gupfa ndanduye abantu. Guhera ku bw'iryo sezerano Imana yagize na Nowa, nico gituma jewe na wewe Imana itaraturandura. Muvuge ngo amen. Ahandi hibarajya ariko ryaraguwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko iri sezerano Imana yarigiranye na Nowa, atari Imana yabwiye Nowa ngo nyubakire igicaniro, ariko Nowa yafashe initiative, yibwiye gutangira Imana, yibwiye kubaka igicaniro. Ariko murabona yuko benefice z'igicaniro ca Nowa zirazari profitable no kuri jewe muri iyi generation. Inyuma y'imyaka ibihumbi n'ibihumbi n'ibihumbi, uravyumva ico Nowa yakoze caradutabaye, caradukijije. Bisobanura ngo na wewe muri uwo busabane n'Imana, ico Imana ivugana na wewe mwahuye naco gifise repercussion, gifise conséquences ziri positive, gifise umugisha ku ma generation n'ama generation ashobora kuzogukurikira nimba Yesu agitevye kuza, kuko ku gicaniro muri ubwo busabane bwacu n'Imana n'ahantu Imana ikorera ibitangaza bikomeye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Rero ugomba gusobanukirwa ngo mbega mu buzima bwanje hari igicaniro c'Imana, hari ahantu duhurira n'Imana, hari ubusabane, hari ameza murira ko n'Imana. Régulièrement ndafise uburyo nsangira n'Imana, uburyo mvugana n'Imana. Mbega régulièrement ndafise ahantu mvuganira n'Imana ku bintu binarengeye porte y'ubuzima bw'iwanje, vya kera, biri imbere, biri kure kubanje. Yesu ashimwe cyane. Uravyumva ni ukuvuga ngo kuri iki gicaniro tuza guproduiza, tuza gucrea ubushobozi buhindura ibintu. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Juge canke ya abacamanza 6:24 kugeza kuri 26. Haleluya. Nizere ko mufise ahantu muri ko murandika, kuko turiko turiga, siko? Juge abacamanza 6:24 gushika kuri 26. Iyi ni inkuru ya Gideyoni. Dimanche nayivuze ndayirengana, ariko numva nshaka kuyigaruka ko, siko? Igisagara bagitongoza umuriro n'ivyari muri co vyose, ariko amafeza n'amazahabu n'ibintu. Genèse 6:24. Juge plutôt, juge. Ya abacamanza, juge 6:24. Nuko Gideyoni araheza ahubakira igicaniro acita Yehova Shalom, kiracari ku musozi Ofura w'Ababiyezeri na bugingo n'ubu. Mwijoro ry'uwo munsi Uhoraho aramubarira ati hitana imfizi ya so imwe ya kabiri imaze imyaka ndwi, usangangure igicaniro ca Bayali kiri kwa so, utemagure inkingi y'ikigirwamana Ashera ishinzwe iruhande yacu, uheze unyubakire igicaniro kuri iki gitandara, jewe Uhoraho Imana yawe mu buryo bushinzwe, ujane ya mafizi ya kabiri
uyitange kw'ikimazi cyo koswa, ucanirize inkwi za ya nkingi ya Ashera uzoba watemaguye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iki gicaniro citwa Jehova Shalom. Ni bande bazi icyo bivuga Jehova Shalom? Ni kuvuga iki? Imana Tanga amahoro. Source y'amahoro. Imana itanga amahoro. Kubera iki Gideoni yise iki gicaniro Jehova Shalom, nuko bari mu gihe ata amahoro bafise. Bari mu gihe abamidiyani babakoloniza bakabafata nabi, bakabiba umwimbu wabo, bapfa kwimbura bagaca baza bagasoroma. Israeli nibo barima, ariko hageze kwimbura abansi baraza bagatwara rekolte yose. Babaho binyegeza, bagerageza kunyegeza na dukeya kugira bagire ibyo baza gufungura. Cari gihe kigoye kuri Israeli, kuko cari gihe bari bameze nk'abatakiri ko baragendera mu mugisha w'Imana. Mwibuka Imana ya Abrahamu, mwibuka Imana ya Isaka na Yakobo. Bari muri contradiction hagati y'icyo Imana yabavuze ko n'ico bari ko barabamo. Iki gihe Imana ije gutabara igihugu ivugana na Gideoni, Imana itahuza Gideoni yuko itaryoherewe uburyo bagiye kwifatanya n'ibindi bigirwamana n'izindi mana zitarizo. Ngo kuri uwo munsi Gideoni agira gute? Yubakira Uhoraho igicaniro. Amaze kubakira igicaniro atanga ikimazi. Amaze gutanga ikimazi, ico gicaniro acacita izina, aravuga ngo Jehova Shalom, Uhoraho nyene amahoro, Uhoraho source y'amahoro. Urumva yuko muri iyi communion, muri ubu busabane bwa Gideoni n'Imana, Gideoni ariko asangira n'Imana mu mutima wo kuhekrama amahoro, mu mutima wo kumva bakeneye miracle yitwa amahoro mu bihe byabo, mu buzima bwabo, bakeneye kumva ko bamerewe neza, bakeneye kumva ko bashobora kubenefisia ibyo bashoboye gukorera, bakeneye kumva yuko atawundi muntu aza kubahohotera. Yubaka ico gicanira cita Jehova Shalom. Igituma mvuga ngo ibi bintu tugomba kubitahura canke tugomba kuvyumva, nuko Gideoni Imana yaramutahuje, iramwereka ntibinaniye kubaha amahoro, ntibinaniye kubakura ko bamidiyani, ntibinaniye kubakura ko agakengegwe kabo, ntibinaniye kubakura ko ubukene babateje kuko atakintu na kimwe muri ko muraproduza, ntibinaniye. Ariko Imana iramubwira ati, imbere yuko yubaka iki gicaniro ku mirongo iri hejuru, Imana iramubwira ati, genda usangangure, genda ubomore ibicaniro vya so, hera mu nzu ya papa wawe ugenda ubomore ibicaniro yubatse, kuko ni ibicaniro bitampesha icubahiro, ni ibicaniro vya Bayali, ni ibicaniro. Ni ukuvuga ngo mwebwe Israeli mwitirirwa izina ryanje, ariko hageze adoration musenga izindi mana. Mwitwa ba Mariko, mwitwa ba Matayo, mwitwa ba Yohana, mwitwa ba Kristo, ariko hageze adoration mufise izindi mana. Ndagomba kubakura ko bamidiyani, ariko nanje Gideoni genda ubomore ibicaniro vya Bayali biri mu gihugu. Gideoni agiye acahera ku gicaniro ca se, arakibomagura, aragisambura. Amaze gusambura igicaniro ca papa wiwe, Imana imubwira ngo nuko rero, naho wasambuye igicaniro ca so, nyubakira ikindi gicaniro. Kuko abantu b'Imana, iki nico kintu kitugora kenshi. Igihe twakizwa twari dufise ibicaniro mu buzima bwacu. Bamwe bari bafise ibicaniro by'abakobwa n'abagore, abandi bari bafise ibicaniro by'akaboregwe n'ibindi, abandi bari bafise ibicaniro biri mu bwoko bwinshi. Ico witwa Imana yawe ni kintu kitahari umenga urapfuye, ni kintu yutagifise wumva umenga ubuzima bwawe bwabisha. Ico kintu gishobora kugereranywa n'Imana yawe, ishobora kuba pratique, ishobora kuba irigara, ishobora kuba abantu, ishobora kuba activité, ishobora kuba addiction ku kintu kanaka mu buzima bwawe wumva yuko iki kintu no guhemuka no kwiyanduza ariko nka kimaintain. Abantu benshi twarakijijwe tumbera nka Gideoni. Gideoni yarahenuye ibigirwamana, arasambura ibicaniro vya se. Ariko nubwo Gideoni yasambuye igicaniro ca se, Imana aramwumvisha ati, Gideoni ntibikwiye gusambura igicaniro ca so,
ariko hirya y'igicaniro ca papa wawe wasambuye ugomba kunyubakira ikindi gishasha. Hari igihe dukizwa tukamera nk'abavuye mu isi, ariko hagati aho tugacika nk'abantu badafise definition, badafise identite nshasha, badafise pratique nshasha, badafise ubuzima bushasha. Kuko tumaze gukizwa tukava mu buzima twari turimo tugahindukirira Kristo, turagira ikibazo gikomeye cyo kubakira Imana igicaniro, cyo kubakira Imana cadre ya communion yacu nayo. Kuko tuvuye muri communion na Satani mu byo twari tubayemo, ariko tumaze kwakira Yesu, twakira Yesu kugira ngo tube muri communion nawe. Nisho gituma Yesu yabwiye abigishwa ngo muzohora mumanyura umutsima munywa ku gikombe munyibuka. Yesu agomba kubibutsa importance yuko ni Imana ya communion y'ubusabane. Iyo wakijijwe ariko hagati yo gukizwa na activite zawe za misi yose nuparvene guhindura imibereho yawe, nuparvene guhindura amarigara yawe, nuparvene guhindura ubuzima wari ubayeho, ugashishikara ugendera muri vya bindi wagenderamwo, ego ukavuga ngo nakijijwe. Yesu warakijijwe ko warakiriye Yesu umwami n'umukiza, waramwatuye n'akanwa kawe umaze kumwizera. Ariko nutashika ahantu ngo wubake igicaniro, nutashika ahantu ngo wubake communion yawe n'Imana, aho muhurira n'Imana, aho mugandirira n'Imana, aho wigishirizwa n'Imana, aho uhingurirwa n'Imana ingeso zari zikononye, aho ubohokera ibintu vyakuboshe vyo muri kahise wabayemo canke ivyabo mu muryango wanyu. Iyo hatabayeho cadre, akaryo ko gukomunia, nkuko uyu munsi mwaje kuri kino gicaniro muri kino gitondo mukumva ijambo ry'Imana, mugahimbaza Imana, mukagira ahantu musuka imitima yanyu ku Mana, Imana nayone ikasuka amahoro yayo n'umunezero, abandi ikabakiza ingwara muri uko gutazira niki. Nukuvuga ngo igicaniro niyo possibility duha Imana kugira ngo ihindure ibintu uko vyari bisanzwe bimeze, itwinjize mu bindi bintu bishasha. Hagomba kubaho guhindura canke kuhamplasa ibicaniro. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Somera uyu murongo mu Bikorinto ba mbere igice ca 10 ku murongo wa 20. Igice ca 10 ku murongo wa 20. 1 Corinthiens chapitre 20 chapitre 10 verset 20. Okay. Ariko mvuga yuko ibimazi abanyamahanga batanga babiha abadayimoni, babiterekereza abadayimoni ntibabiha Imana. Nanje singomba yuko musangira n'abadayimoni. Je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Paulo yari kabwira ishengero, yari kabwira abapagani vraiment, mu nyumve neza. Ariko Satani yari kabwira ishengero, rimwe mu mashengero ryari rigoye ryo muri Bibiliya, ni ishengero ryo mu Bikorinto. Ni ishengero kubera imico myinshi itandukanye, bari bafise ubuzima atari ubwo kurondera Imana, ariko bakijijwe hari ibintu batigeze bamenya. Paulo abaravye asanga iryo shengero ariko araryandika ariko sora, asanga iryo shengero abantu babo bifatanya n'ico yita n'ibicaniro vy'abadayimoni, ariko bamwe ntibari babizi. Barakijijwe ariko bashishikara kugenda mu minsi mikuru y'igipagani. Iyo yabari iminsi mikuru yo gutanga indya canke gufungura ivyo kurya canke kotsa inyama, babikorera izindi imana zabo, imana z'umwimbu, imana za protection, imana z'ukuvyara. Abakristo bagashishikara kuba invité muri ayo maseremoni. Hakabaho amarituel canke imigenzo yo gutanga ivyo bimazi. Abakristo bakumva ko bisanzwe bakabibamwo. Paulo aravuga ati ivyo batanga nk'ibimazi ntibabitangira Imana ariko babitangira amadayimoni. Ati nuko rero sinifuza ko mwebwe abakijijwe mufeza part canke musangira canke muba ku bicaniro vy'abadayimoni, kuko Paulo yarazi force y'ibicaniro. Hari ibintu tubamwo canke tukajamwo ukavuga ati nibo si jewe, nibo babigize, nagiye par diplomasi.
ariko ndashaka kuyutsa uno munsi muri kino gitondo igicaniro cyose kiratira force swati igicaniro kizana inkomezi z'Imana cyangwa kikazana inkomezi za Satani. Ariko ku bicaniro Yesu ashimwe cyane, ku bicaniro uravyumva ivyo twubaha kandi tukubahiriza, ku bicaniro dushobora kuba no ku bicaniro by'abadayimoni tutari conscient yuko ibintu turimwo tudakwiye kubibamo. Yesu ashimwe. Narigeze kuba mfasha umuntu, mama we yari yarapfuye, ariko mu gupfa kwa mama wiwe uravyumva bimunanira guheza ikiriyo, bimunanira gukira urupfu rwa mama wiwe. Ni ikintu camukozeko cane kandi kiramusambura. Ariko muri uko kuntu gushishikara yiyatasha kuri mama wiwe, kumukumbura, kugira gute, mama wiwe agatangura kuzaramubona mu ndoto ziwe, akarota mama wiwe yaje kumuraba, akumva araryohewe. Rero tumenyana, anshingira intahe zizo experience ziwe. Arambwira ati pastor, ariko rero mama kwanza sinarwaye pastor. Arakambwira ati mama ahoraza kandi yaje numva merewe neza, yaje numva mfise amahoro, yaje numva nezerewe. Ariko rero arambwira ati si nivyo gusa, mama ntaza gusa mu ndoto, ariko mama ni yaje arangaburira, aramvyura akangaburira, nkabona tuko turasangira. Iyo amaze iminsi ataza numva umenga ndagwaye. Je rero namumenye ari muri crise agwaye kuko mama wiwe amaze iminsi ataza. Ntivyari vyoroshe kugira ngo ndamwumvishe yuko iyo relation afitaniye na mama wiwe yapfuye. Ntivyari vyoroshe ko ndamubwira ko iyo migenderanire ari y'abadayimoni, kuko twebwe tudashobora kugira ubusabane n'abantu bapfuye. Naho yoba ari sogokuru, naho yoba ari nyogokuru yagukunda, naho yoba ari mama, iyo relation ntikwiye kubaho, kuko naho vyamutera kumererwa neza, ariko mu buzima bwe bwari ko buraba détruit. Uravyumva, bwari ko burasambuka, kuko ni communion. Hari abantu benshi usanga hari abantu bagendererwa n'abantu bapfuye kandi bakabona biri presque physique, bakagira experience iri émotionnelle ikomeye, ukumva nushaka nuko ico kintu gikorwa ko, kuko buramaze kubaka ikintu kigutuma wumva aho hantu haryoshe kandi ivyo bihe biryoshe. Ifare ko iyo lien ikatika mu buzima bw'uyo mwana canke bw'uwo muntu kugira ngo ico kintu gisambuke mu buzima bwiwe, kuko twe tudashobora kuba ku bicaniro tumaze kumenya Imana, tudashobora kuja ku bicaniro bindi. Hari ibintu byinshi bibaho, mu mbabarenda nabivuge, nta muntu yakijijwe agenda gusaba canke aja mu misa canke asabira imisa abantu bapfuye, kuko twebwe ntitugira communion n'abantu bapfuye. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo twahawe kubaho rimwe, inyuma hakaza urupfu, kandi inyuma y'urupfu hakaza jugement. Umuntu amaze gupfa nta kindi kiba kimurindiriye atari uguciga urubanza. Bamwe bazocigwa gwiza, abandi bazocigwa rubi, ariko ntibishoboka yuko duhamagara Imana pour les morts, kuko Imana ivuga ngo sindi Imana y'abapfuye, ndi Imana y'abariho. N'igihe Dawidi yaramubwiye ati Dawidi arasaba ikigongwe muri Psalm 50, aravuze ngo Mana, erega mu kuzimu ntibaguhimbaza, erega mu kuzimu nta adoration ihari, ndeka ndaguhimbaza. Ni nkuko yakabati Imana mbabarira kugira ngo ndagukorere ndaguhimbaze, kuko mu kuzimu ninajayo sizoguhimbaza, kuko nta communion, nta relation, nta interaction, nta contact ibaho. Turabaho tukihana canke ntitwihane, ariko ntibishoboka ko habaho transfer. Aho usanga umuntu w'umukristo ku kwezi kumeze ngo uyo ngo imisi irageze ngo naribagiye. Ngenda kubwira ikintu kimwe ngo ivyo nibicaniro by'abadayimoni. Ibi ntivyoroshe kuvuga bivaye n'ingene natwege muri culture yacu dufise adoration kuba mort. Ariko ndagomba kubwira ikintu kimwe, mugire attention kuri attitude mufise en face y'urupfu. Ndabibabwiye cane twega abarundi, kuko dufise relation mbi n'ikintu citwa urupfu.
ariko iyo attitude dufise ntituzi naho twayikuye kuko iri transfere kuva kuba arrière grand père basekuruza bakorozwa kuko iyo igicaniro cahabaye kigira impact ku ma generation nawe ukabaho uri munsi ya influence ijaye n'ikintu abantu bakoze kera bakivenera ariko ubutumwa bwiza bwaratubwiye yuko Yesu yaranesheje urupfu kandi ubutumwa bwiza bwaratubwiye yuko umuntu abaho rimwe après quoi haza jugement point et trait à la ligne. Bibiliya ivuga ngo les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ni ukuvuga ngo iyo ufise abagenzi babi barashobora kukwandukiza ingeso zabo mbi. Nimba abagenzi babi bashobora kunyandukiza ingeso mbi, ngira mvuge ngo n'ibicaniro vyo bibi a plus forte raison birashobora kunyanduza bikananyica kuko ibicaniro biri spirituel. Muzohora mubona mu buzima bwanyu n'igihe ari ubuzima bwawe bwatanguye kwinjira mu kaga, ubuzima bwawe bukinjira mu bibazo bikomeye, rimwe wagenda ukaraba ugasanga n'igihe watangura kugendana na naka, n'igihe watangura kuja ahantu, n'igihe watangura gukora iki kintu, wasubira inyuma. Iyo uriko urafasha abantu ugasubira inyuma, wamugenda uparvena kuidentifia ahantu ubuzima bwabo bwatanguye kononekarira spirituellement, kuko hari ibintu tubamwo biranagoye kuvuga dimanche. Uravyumva? Mbe wari ubizi ko ari n'ama relation sexuelle aba ari cible kandi afise un objectif? Uravyumva yugushitsa ikintu nta bantu muramwumva bajyamana n'utwana dutongo bakiri ingwara, ntimura muvyumvizwe basi. So hari ama relation tunabamo sexuelle umuntu akwituma akajyamana na wewe ariko afise objectif iri diabolique, yatumwe yamana n'umuntu ameze ukujyagira ugasanga hari ibintu byinshi tubamwo, ugasanga ni bicaniro ariko sans qu'on se rende compte ko ari ibintu biriko birakogwa kubw'impamvu zindi z'impwemu. Nico gituma Paulo yandikije ishengero ry'Abikorino yashaka kurimeta en garde, aravuga ati mugire attention kuko sinifuza ko mwifatanya n'ibicaniro by'abadayimoni. Hari umuntu dimanche igihe nigisha kuri iri jambo dimanche umuntu yangiriye commentaire arambwira ati pasa ibintu by'ibicaniro bavuze n'ivyo vrema. Ati hari igihe ugenda ahantu ukabona turi mu kabare ntitunywa inzoga, twagize gute turabakristo tuko tunywa amafana ariko tukabohwa na bière. Sivyo? Kuko amaje yose n'amaje uba addicted. Ati ugasanga rimwe na rimwe bati jese shobora kuja n'ibyo byo guparia, ugasanga umuntu atanguye no gusheta amafaranga kugira ngo atsindagire gute akinjira mu mapari agashika ahantu naho ari umukristo asigaye atagishobora kuboneka no mu vy'impwemu kuko tellement bière citse ikintu adashobora kwipriva. Et pourtant ni ibintu iyo uriko urabikora au départ bidasa n'icaha kuko nta pantaro wakuye, uko uravyumva umenga biri propre, ariko ndashaka kuvuga ngo nk'abantu b'impwemu tugomba kuveya kuko hariho ibintu twiyubakira mu buzima bwacu bikagira force imeze nk'ibicaniro kandi wagenda ukaraba graduellement canke progressivement tukagenda ducika abantu batagishobora kwipriva ivyo bintu kuko twacitse dependant. Rero Paulo arababwira ati sishaka ko muba ignorant iyo mugiye muri ivyo bintu, iyo mugiye muri iyo misi mikuru, iyo mugiye muri izo pratique. Uko uravyumva peu importe icuri kurashaka ko Imana igukorera, ariko icyo Imana ishaka kugukorera irashobora kugigukorera utarinze urifatanya n'ibintu. Uravyumva bimutazi avec quoi tu es en train de t'associer. Yes ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Ndashaka kubwira no musi muri kino gitondo ngo hari ibicaniro ukwiye kubomora, ariko si no kubibomora gusa, ariko hari n'ibindi bicaniro ukwiye kubaka mu buzima bwawe. Hari igihe ushobora kubona ubuzima bw'umuntu, umuntu akakubwira ati je narabuze umwanya vrema, nararondeye umwanya w'ivy'Imana nawe umfise, sifise umwanya wo kuza muri ayo maklase, sifise umwanya wo gusenga, sifise umwanya naho twavuga ama 40 jours tugatangaza, sifise umwanya wo kuza muri ivyo bintu. Ukabona umuntu nta parvena kwidetasha y'ibintu abayemwo, uravyumva kubera uwo mwanya arawubuze. Ariko wagira gutyo ugasanga umwanya w'ibindi bintu vy'uburofa vyo mu buzima bibaho nuwo guhamagara 30 minutes imbere y'ama programme amwe ucuba disponible. Chaque fois wiyangaja kwinjira mu kintu cyo kurondera Imana, naho wabugeze ngaha kuri avenue Muyinga ngaha hepfo itelefone igakubita ucuka tukagenda. Urafise ukuntu mu buzima bwawe
udaparvena gukonstruiza igicaniro cawe n'Imana, kuko wama ukwegwa uritihaye, ukwegwa urushwa inkomezi n'ibintu rimwe na rimwe nawe udaparvena gutahura. Ariko ndashaka kukwibutsa ngo Dawidi yaravuze ngo sinshobora gutangira Imana ikintu kitansaba ikiguzi. Ndaje kubabwira umunsi muri kino gitondo ngo kubaka, kubana n'Imana, gufatana n'Imana hari igihe bitoroshe, kuko biradusaba yuko dufata umukasi tugaca imigozi y'ibintu bimwe byo mu buzima byagiye bituboha, bitubuza kwikonsantra mu Mana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Paulo yaravuze ikintu ciza, aravuze ngo mwacunguwe amaraso vrema. Mwaguzwe igiciro c'ikiguzi gikomeye. Nuko mube maso, ntihagire umuntu n'umwe abagira abaja biwe. Bantu b'Imana, ndaje kubitsura umunsi muri kino gitondo, Imana yadukuye ku kiziriko ca Satani, iraturibeha, ituvana kuri iki kiziriko ico Satani yaradushize ku imyaka myinshi y'ubuzima bwacu, akidukurako kugira ngo adutware kutuzirikira kuri we, kugira ngo tube atashe kuri we. Imana ntiyatugiriye liberation kugira ngo tube muri freedom yo ngaha canke muri zone neutre. Nta zone neutre ihari, so turi hajya canke uri ngahanya, ariko Imana yatubohoye kugira ngo tuze kuzirikwa n'aha hantu. Nico kintu catumye Paulo avuga ngo ndashimira Imana, kuko naho ndi mu migozi, naho ndi mu ibohero, naho ndi muri prison, ndashimira Imana yuko ubutumwa bwiza butaboshwe. Uyu yari umuntu physiquement mu mategeko yari umuprisonnier, ariko ntiyigeze ahagarika kuvugira ubutumwa muri prison. Aravuga ati ndashimira Imana yuko naho mu mubiri mboshwe, ariko kandi ndashimira Imana yuko impwemu yanje quelque part itaboshwe, ariko ndacashishikara gukominia no gukominika ubutumwa bwiza n'igihe mboneka nk'imbohe, ariko mu mutima wanje sinigeze mboha. Mu mutima wanje ndi libre. Je suis un prisonnier physiquement, prisonnier nyene, ariko spirituellement libre. Kubera iki? Kuko uyu muntu yari yarubatse ubucuti bwiwe n'Imana ku buryo atakintu cahindura imibereho yiwe. Yarashobora kubabazwa, ariko ntiyigeze atakaza intumbero yiwe. Hari ahantu rero ugomba gushika mu buzima bwawe kugira ngo ntutakaze intumbero yawe. Bwana asifiwe sana. Ndashaka gusoma uyu murongo wo mu Bagalatiya 3 murongo wa 13. Galate 3 verset 13. Galate 3 verset 13. Abagalatiya 3 murongo wa 13. Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amanitswe ku giti. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka uyu murongo uwusubiremo n'ijwi ryawe Fiston, uvuge tugukurikire, ariko twaturiye umurongo ku bantu bose bakijijwe. Ndagomba yuko tumedita gatoya kuri iyi realite spirituelle y'ikintu Yesu yakoze. Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe. Umuvumo w'ivyagezwe. Yacitse ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amanitswe ku giti. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Vyaravuzwe ngo azoba avumwe umuntu wese agize gute? Amanitswe ku giti. Ninde yamanitswe ku giti? Ndashaka kumenyesha uno munsi muri kino gitondo ngo Yesu kubwo kumanikwa ku giti yacitse wewe ikivume, ariko wewe mu gucika ikivume yaradukuye ko umuvumo wose. Bantu b'Imana, umuvumo wose kubizeye kubakijijwe, umuvumo wose Yesu yagize gute? Yarawudukuye ko ku giti. Nta muvumo ukiri ku buzima bwanje. Nta muvumo w'abavyeyi canke w'abasogokuruza ukinkurikirana, kuko narawukuwe. Hariho principe z'ivyakozwe kera zishobora kuba zikiriko zirajisa kubera ubushobozi bw'igicaniro, ariko natwe uyu munsi turi ku gicaniro. Natwe uyu munsi twubatse igicaniro ca Kristo.
Yesu yaravuze ko igicaniro cacu ni ic'imwemu n'ikikiri fizike. Igicaniro cacu kiri spirituel, tusenga Imana mu mpwemu no mu kuri, tukavugana nayo ko turi mpwemu, nayo ni mpwemu, natwe turi mpwemu. Turafitaniye ubusabane n'Imana 24/24. Ntidukeneye kwatsa imiriro no gushirako ibikoko, kuko Yesu yatubereye kijya gikoko cahora giturirwa. Aho bahora bazana inkwi kugira ngo umuriro wake, Yesu bamushize ku musaraba kugira ngo agire gute abe ikimazi gitanzwe, nuko ba Abrahamu na ba Dawidi n'aba bose batanga ibimazi kugira ngo bikureho ibyaha by'abantu, Imana ishobora kubana nabo. Yesu niwe yakomplishije ijya tashe kuri twebwe, yacitse ikimazi. Haleluya, Imana yaryoherewe, hama turakigwa. Yesu ashimwe cyane. Iki gicaniro rero ntushobora kugikompara n'igicaniro c'abadayimoni. Yesu ashimwe cyane. Iki gicaniro ntushobora kugikompara n'ibicaniro abantu bose bagize, uravyumva? No, yadukuye ku muvumo wose. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Naco bitwaye ivy'abanyu bagendeyemo, ariko ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo ngo yaragukuye ko umuvumo wose. Haleluya. Kubera iki abantu b'Imana? Adamu na Eva bagiranye isezerano na Satani mu itongo rya Edeni, bamuha uburenganzira, uravyumva? Bubaka ubucuti nawe, basangira nawe ivy'Imana itabemerera, bikwegera amageneration n'amageneration umuvumo w'icaha ca Adamu na Eva. Ariko Yesu nawe amaze gupfa ku musaraba, uravyumva, yashizeho ikindi gicaniro gishasha gisambura ubushobozi bw'igicaniro ca Adamu na Eva. Yesu akoresha urupfu rwiwe kugira ngo Imana isambure, Imana idetruise, Imana ibrise, Imana ibomore impact y'igicaniro cande ca Adamu wa mbere. Adamu wa kabiri yarakuyeho ubushobozi bw'igicaniro ca mbere. Ubu jewe na wewe turi abantu bagikira canke bakomoka canke bubaka igicaniro gishasha gisambura ubushobozi bwose ku mageneration yacu akurikira n'ayandi yose, kugira ngo tuzane ivy'ubwami bw'Imana, kugira ngo dusenge ngo Mana ivyo ugomba bibe mw'isi nk'uko biri mw'ijuru. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Urashobora kwemera umuvumo, ukaminiye umuvumo, ukawubona mu buzima bwawe, kuko ico wizera nico ubamwo. Murambona abantu baba delivre ntibaheze kuba delivre. Iyo eglise ifise ministere yubakiye kuri deliverance, ugasanga ni deliverance itatwibutsa aho deliverance nyamukuri ikomoka. Ushobora gusanga abantu baba mu masengesho bama bari delivre, ariko amadayimoni atabaheramo. Sinzi ko birashika ngo muhure n'abantu iminsi yose bama bari delivre, ariko atarimwe baheza ku delivre. Sinzi ko murahura n'abantu iminsi yose mu gikorane impwemu mbizi bakubita hasi, atarimwe baheza kubohoka. Ico wizera, igicaniro ukwizera kwawe gukomokako, nico gicaniro kidetermina ingene ugenda. Kuko Satani yabonye yuko utazi, azokwama profita room ya ignorance, espace iri hagati y'ukuri n'ikinyoma, azokwama yiprofita kugira ngo akumentene muri ignorance, wa muri kurabohoka. Muramura n'abakristo baza bakamenya ngo pastor ngo nshaka deliverance. Kwanza wende yakuye kukeneye deliverance, kuko aho hanze muguma mwumva deliverance. None abo bantu bama baba delivre, ariko umusaraba utarashobora kubohora. Haleluya. Abakira amadayimoni babakira bagikizwa, bagenda birukanka, ntibashobora guhagarara, ntibashobora kwicara aho ucubahiro c'Imana kiri, aho muhemu w'Imana ari. Ariko aho hantu wamugendererwa nabo ngo vyagarutse, ngo bagarutse, reka kugira ivyo bigenda bikagaruka, nuko bisanga mu buzima bwa tagicaniro kihari. Nico gituma uca wisanga igihe cose wirukanga inyuma y'abantu, kuko naho biboneka kumenga barasambuye igicaniro ca mbere, ariko hagati mu nzira igenda niwubatse ikindi kigira kabiri kivuguruza ca mbere. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahuye n'impwemu mbi yavuga ijambo rimwe rikagenda. Reka nababwirega abantu b'Imana, impwemu mbi ntizishobora kumaramo inane, nta n'ukwezi, nta n'iminsi 3 zo kumaramo. Haleluya.
urugezo rwazo rwo kuba muri wewe rungana n'urugezo rwawe rwo kudatahura. Igihe cyose muzomenya ukuri, ukuri kuzobaha umwidegemvyo. Ntushobora gufata indege ukagenda muri Nigeria ugiye kurondera deliverance, impossible. Iyo ni sorcery. Naho ugiye kuraba umuntu yitwa apostle canke yitwa prophète canke yitwa pasteur, ngenda kubwira ngo iyo ni sorcery, wubatse igicaniro kitari ic'Imana, kuko nibishoboka ko woriha ibiye iri hafi ya $1000 ugiye kurondera deliverance. Yesu yaravuze ngo ntibazobabwire ngo ndi ngaha canke ndi ngaha. Nta kibanza kirimo ibitangaza, ariko wewe ni gitangaza. Kandi yaravuze ngo muzamumwite Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri hagati yacu. Arakwegereye kurusha uko impuzu zawe zikwegereye, arakwegereye kurusha uko abo muri kumwe bakwegereye. Nimba ufata indege ugiye kubohoka, uracafata izindi nyinshi gushika umunsi uzotahura yuko operasiyo nyamukuru yakorekeye ku musaraba yacitse ikivume ku bwacu. Haleluya! Kuko byaravuzwe ngo haravumwe ubambwe ku musaraba. Iri jambo ritahura n'uyu munsi muri kino gitondo wo kwikumumura byinshi bikubosha. Nukeneye twebwe, nukeneye abantu, ukeneye Yesu. Haleluya! Niyo dukeneye twebwe ni kugira ngo tugufashe gutahura ukeneye. Sinagusengera ngo ejo uzogaruke ngo tubandanye, ndagusengera kugira ngo ugende wigenge ubandanye nawe, kuko we washobora kubaho ntari. Na Yesu ubwiwe yaravuze ngo ni byiza ko ngenda, kuko nawe yakunda abigishwa wiwe, yaratawe yuko atobamarira ibintu byose. Ntashobora kuba i Kaperinawumu ngo yongere abe ari Yerusalemu kandi yongere abe i Galilaya. Yarabonye ko adashobora kuba ahantu hose, aravuga ati Benjamin, ni byiza ko ngenda, kubera wongeye kubarungikira. Muryamye muzaba muri kumwe nawe, muvyutse muzaba muri kumwe nawe, muri mwibara muzaba muri kumwe nawe, aho muzoba muri hose hazocika inzu y'Imana. Kuko ijambo rye riravuga ngo aho babiri canke batatu bakoraniye, si kuri eglise, aho babiri canke batatu bakoraniye. Naho yo bari kuri Tanganyika, aho abantu biruka nka badayimoni bayarungika, siko hariya kuri Tanganyika. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu b'Abakristo bavuga ngo msiombe pale ngo biko mapepo. Acha nikwambie, penye mapepo iko inapaswa nikimbie, si mimi njoo wa kukimbia. Yesu ashimwe cyane. Aho babiri canke batatu, Yesu ashimwe cyane. Ahandi aravuga ngo haleluya, niwasenga winjire mu cyumba cawe, haleluya, wugara umuryango ugende gusengera mwibanga. Hama ibyo usabira Imana mwibanga nayo nizobikwishura ahagaragara, ahaboneka, ahafatika. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kubera ko ivyo byose bishoboka Dawidi atabishoboye, kubera ko ivyo byose bishoboka Abraham atabishobora, kubera ko ivyo byose bishoboka Yakobo yarinda kugenda kuranga ku gicaniro, Imana igahurira nawe n'ahantu precise yahuriye na Abraham, nk'uko Imana yari located in one location. You know why? Ni kubera ku musaraba Yesu atari bwakosore ikibazo c'ikirere, ariko ngo kubw'ivyo rero amaze kubaho. Icumba cawe ndavuze ngo ntigisure gucika icumba gusa c'amarira, ariko gicike, haleluya, ikibanza c'amashimwe, hacika ikibanza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Hari abahora bagenda hirya no hino bagafata indege, bamwe bakagenda muri pelerinage, abandi bakagira gute. Yes, biraryoshe, uravyumva? Haleluya! Hari n'abagenda imaka gutera Satani amabuye, ariko reka nabwo ikintu kimwe, twe nitumuterera amabuye mu bibanza, aho duhagaze turamusambura, aho duhagaze turamwirukana, kubera ivyo twarabihariwe ububasha mu rupfu rwa Yesu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Muranyumvaga abantu b'Imana? Muranyumvaga abantu b'Imana? Birambabaza iyo mbonye ukutamenya mu bantu b'Imana. Birambabaza iyo mbonye avantage Satana dufisemo, kuko tutazi, kuko tutamenye, kuko tutatahuye. Ndangirize kuri 1 Corinthiens 5:57. Abikorinto wa mbere igice ca 15 ku murongo wa 57. Ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya! Subiramo Fiston. Ariko Imana ishimwe iduha gutsinda
kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Iyi verse twayivugaga abantu b'Imana. Uri we wese ndashaka iri jambo urivuge vraiment ugiyumvire ko. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Risubiremo vuga Kristo vuga tugukurikire kwera. Ariko Imana ishimwe, Ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu Kristo. Iyi verse mumva yoroshe gufata mu mutwe. Yisubiremo bafate mu mutwe abari foro ngaha anya. Ni 1 Corinthiens 15:57. Aho nejo rendi ni wagenda muri viri uvuga ngo ariko Imana ishimwe. Vuga afisto jewe biragora kumemoriza niyo yamye ari point 4. Come on, ingo tugende. Ariko Imana ishimwe. Ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ndashaka wiyumvira ikintu cyose kiko kirakunesha muri iyi minsi. Icakunaniye guheba, ikikuremereye, ikikubabaje, icugwaye, icanse kugendeka, ikiko kirakurenganya, abakurusha inkomezi, ibigize gute, ibintu byose ukuravuga ngo nizo ngorane zawe. Ndashaka usubire mu iri jambo, ari diagnostique bagukoze ko kwa muganga, ariko kandi ndashaka ngo ariko Imana ishimwe. Subiramo Fiston, come on. Ariko Imana ishimwe, iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ni kubera iki dutsinda? Ni mu nyishuri kubera iki dutsinda? Dutsinda kubera ibintu twakoze. Dutsinda kubera ikibanza turimo. Mwari mubizi aramuntu aramubwira ngo vema ngo aha hantu hariho Imana. Ofete sa ahantu hariho Imana. Mwebwe muri mw'Imana. Aho muri bigatuma aho muri abantu bumva Imana. Abantu bumva ubwiza bw'Imana. Abantu baba in touch with God. Ni kubera mwebwe. Mwe musohotse ngaho icika sale. Haleluya. Ariko mwebwe muri ngoro za mpwemu yera zigendagenda. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana igire gute? Muriko muravyumva? Ku gicaniro cacu ni igicaniro c'amashimwe. Igicaniro cacu ni igicaniro cyo gukenguruka. Why? Kubera ku bwa Yesu Kristo twarahawe kunesha. Rero iyo dukoranye, iyo tuzi imbere y'Imana, ikintu kiri principale muri horaso yacu ni Imana. Haleluya. Ikintu principale kigize amakoradiro yacu kigomba kuba gushima. Muranumva abantu bavuga ngo vraiment ngo indirimbo ziguharigeze bazirezire ngo bamuduha umwanya muremure w'ijambo. Reka nabwira ikintu kimwe, iki ni igicaniro c'amashimwe kurusha uko ari igicaniro c'ijambo. Kuko ni ijambo turitahuye ritujana mu mashimwe, riturungika kuri kijya gikorwa nyene. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ibi bintu byo kuvuga ngo ndazi indirimbo zigeze hagati, nuratahura igicaniro wewe uriko. Ngo ni birebire. Bwira umucana uti birakaba birebire. Mbega iyo tugiye mu bindi vyovyo ntibiba birebire ntitunarambirwa. Je nahora nje muri boîte, Imana yaramfashije bimangira sinigeze menya gutamba. Abandi bagatamba, je nkicara. Hama saa 9 igeze ugataka kwibona nk'ubu je naje ngaha gukora iki. Gataka kwibwenza gutanga dutaha iwacu dusanga batwugaranye. Twari dufise umunyezamu yitwa Ponsiano Akara. Yaca yugara irembo niwe yari shefu. Uravyumva? Ponsiano yaturaje kwibarabara kenshi cyane. Hari umunsi naraye mu kabare ku matabure. Akabare kari ngaha kuri Muyinga hafi y'ibrochette zo ngaha za Muyinga, ndazi ko mwe muha ivyo aho murahamenya. Yo no babwira eglise raho arigiye moto yima yako hari akabare karahajya kuri Muyinga. Hamuga cufatanya udutabure bivaye n'ingene ureha, je najyama kuri 5.
nkafata utwa mbere nkafata utwa kabiri nkaryama anatanda yuko Ponsiyano aza kutwugurira mu gatondo naho ne twatwimvira ingene zo guca mu ariko nkimva ndi none nk'ubu mvuye he abagisohoka Yesu ashimwe vraiment mwari mwari mufise Ponsiyano ngira ubu murataha bakugurura ariko kandi still nta bintu birambira nkabijya bintu vraiment kandi biranantangaza n'abandi muri mwebwe mujayo cyane mwari muzi gutamba hari umuntu ejo bundi muri indwi yambwiye ko akunda gutamba cyane ariko udahuruza ngaho imbere gutamba nka kwa kundi Claude yirukanka ngaha n'abahora mutamba muri bijya bicaniro muzwi ko mukatika maringa iyo musenga muri live center nta numwe atamba amaguru menga ari bloqué uravyumva kubera iki hari ibicaniro mudashobora gutambira ko hariho n'ibicaniro mubera mo débloqué hariho n'ibindi mushika mu kabo hako niho kwibaza ngo mbega problem iri he shimama tuombe 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 haleluya 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 Bwana asifiwe sana Mbarizo mwichano tubeye kubereka ingaho udatamba haha yo ha hari ibicaniro abantu batambira ko uravyumva haleluya bamwe muri mwebwe mutamba mwaborewe muri riside ntimutamba muryoherwa muri pression aga pression ko atarafata ntawona utwenga abandi muri mwebwe muvuga ukuri muborewe mutaborewe ni muvuga ukuri kubera ngo muca muba free gira mwichano tibicaniro eyo ni Imana murakwiye kuvavanura niyo Mana mugafatana n'Imana ya Isirayeli Yosuwa yaravuze ngo ariko muhitemwe Imana muzigira gute muzo korera kuko jewe n'umuryango yanje twahisemo kugira gute gukorera Imana ya Isirayeli iyo ntimara maza iyo niturinda kuba dufise pression musi muzombona ntamba nsimba muzombona ngwasha yabohotse uravyumva ariko ntibirinda kuba hari akantu nafashe oya ivyo biba wayico wafashe biragahera mu izina rya Yesu Kristo kuko igihe Imana yarema Adamu ntiyamuremye aborewe Bwana asifiwe sana n'igihe Imana aza kuraba Adamu ku mugoroba ntiyaza kumuraba afise pression nagira mvuge ngo Imana yacu ni Imana y'abantu bari lucide vraiment haleluya 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 ameingia mindura note manuka hasi ameingia stuka kana mahali patakatifu kwa damu yake ameingia mahali patakatifu kwa damu yake ameingia mahali patakatifu kwa damu yake tuna ukamilifu. Oh, ni leo tuna ukamilifu. Ameingia mahali patakatifu kubera amaraso yiwe kwa damu yake tuna ukamilifu. Ameingia mahali patakatifu kwa damu yake tuna ukamilifu.
haleluya haleluya. Ndashaka kubaza, hari umuntu ahanya atarahura na Yesu yoba yaje gusenga uyu munsi avuga ati uyu munsi naje ndashaka kwakira Yesu, ndashaka kubona ukuboko kwawe, wowe uri umugisha dufise muri kino gikorane cacu no munsi. Umuntu avuga ati ndagomba kwakira Yesu nk'umwami wanje n'umukiza wanje, ndagomba kumukurikira, ndagomba kuva ku gicaniro ca Satani, ndagomba gukurikira Yesu, ndagomba gukurikira Imana yanje, ndagomba guha ubuzima bwanje Imana yanje. Nimba uri ngaho duze ukuboko, ndashaka kubona aho uri uvuga uti uyu munsi ndashaka kwakira Yesu, ndagomba gukizwa, ndagomba kumuha ubuzima bwanje. Nimba uhari uduze ukuboko kwawe. Imana iguhezagire cyane, Imana iguhezagire cyane, Imana iguhezagire cyane, Imana ibahezagire cyane. Kuko tudafise izina, tudafise isoni ryo kwitwa abana bayo, kuko tudafise isoni ryo kwinjira mu busabane nayo, kuko tudafise isoni yo kuyita Imana yacu. Haleluya haleluya. Ndagomba abo bantu badasanzwe uyu munsi bagomba kwakira Yesu baze ngaho imbere, ndagomba kubasengera. Muze ngaho imbere abagomba kwakira Yesu, munyaruke muze hano ha. Uyu ni umunsi udasanzwe kuri mwebwe, aho mwinjira muri mariage na Yesu, aho mwinjira muri mariage na Yesu. Muze ngaho imbere aho mwinjira muri mariage na Yesu, aho murahira gukurikira Yesu, aho mwiyemeza gukurikira Yesu. Haleluya. Uhaguruke mu ntebe yawe, uze dusenga Imana, uze dusenga Imana, uze dusenga Imana. Haleluya 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 haleluya. Yaraje kugira ngo abari kure begere, abari hafi begere. Yaraje kugira ngo atwegereze hafi yiwe. Haleluya. Afise inzu niniya, afise ikibanza gikwiye abantu bose. Haleluya. Haleluya 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 haleluya. Le 16 septembre 1992 narahaye ubuzima bwanje Yesu. Iryo joro natashe mfise amahoro, ntazi ibyambaye. Natashe ata muntu mvugisha kuko numva amahoro ntigeze kuronka. Nahora numva umenga ndaremereye, umenga mfise 120 kilo. Ako umunsi nakira Yesu numvise umenga mfise ibiro byanje actuel vya vrai nari mfise ico gihe. Ndashaka kubabwira ngo uwo Yesu arahindura ubuzima bwacu. Iyo utaramwakira uba ufise amagorwa ntashobora kudekriva. Ico gituma igihe cyose tumuhaye ubuzima bwacu ari iteka. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo tuje mu nzu y'Imana ntituba tuje kwimvira ico abantu batwibaza, iyo tuje mu nzu y'Imana tuba tuje kwisuka imbere y'Imana yacu. Haleluya. Ico gituma kumwakira ari iteka rikomeye. Siko mumfashe tubafashe tubaherekeza gusenga aba bantu, usubiremo aya majambo hamwe nabo. Ariko nimba uri no mu kibanza wumva woza wirukanka ukavuga ati naje no munsi sinsigwa, ndashaka guhamagara nawe uzi uri we wese. Ushobora kumva wagwanye cyane, ukumva ufise ubwoba, ukumva icuya kiriko kiraza kubera tuhamagaye abantu, ukumva ukwiye kuza, umva umutima wawe ugutera ukavuga ati uyu n'umunsi wanje ndaguhamagaye uze ngaho imbere, ndashobora kukurindira. Haleluya. Kubera iyi ni occasion, ni opportunity Imana iduhaye yo kwiyuzuza natwe. Haleluya. Niwe muhuza w'isezerano rishasha, niwe aduhuza n'Imana, niwe atubabarira, yadukuye ku muvumo wose. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ndashaka tubaherekeza abanya, dusubiremo amajambo mvuti Mwami Yesu. Muvuge cyane mwe muhagaze ngaho imbere nk'abasemerera nyene kwa kundi nyene uti Mwami Yesu, kuri uyu munsi ndihanye ibyaha byanje, naragucumuye mu vyiyumviro, mu majambo no mu bikorwa. Ariko ndagushimira yuko ku musaraba wikoreye umuvumo w'icyaha. Ndizeye ico wakoze ku musaraba, yuko wagikoreye jewe.
ndatuye n'akanwa kanje ucitse imana yanje, ucitse umwami wanje, ucitse umukiza wanje. Guhera uyu munsi unyoze n'amaraso yawe, impuzu yanje icike nshasha, ubuzima bwanje bucitse bushasha. Urakoze kumbabarira ibyaha byose nagendeyemo. Ndakwihaye untware, unyigishe, unkuze, kugira ngo ninava muri ubu buzima nzobane nawe ibihe bidashira. Wandike izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo. Mpwemu yera, urahawe ikaze mu buzima bwanje kugira ngo nshoboze kujana na Yesu. Unyigishe Imana. Urakoze Mana kumbabarira. Guhera uyu munsi ivyanje bicitse bishasha, ivya kera byose birarangiye. Guhera uyu munsi ncitse icaremwe gishasha, ncitse umwana w'Imana, mbaye umwana w'Imana. Guhera uyu munsi ntanguye urugendo rushasha hamwe na Yesu. Urakoze Mana kucukoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Abamfashirize uyo muri kumwe, abamfashirize gatoya, abasigaye mwese ndashaka duhaguruke mw'ishengero twese tugiye gusenga Imana. Haleluya. Kandi sishaka kubona umuntu atashe ko aracari imidimu erokari. Minota twasigaje mwirukanka, ako munyemerere nshaka ko dusenga. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe mu buzima bwawe ushobora kuvuga uti vy'ukuri igicaniro canje n'Imana nta kihari. Ndashaka kubabwira ngo imbere y'uko Imana itabara Isirayeli ku Bamidiyani, mbere y'uko Imana ikiza Isirayeli Abamidiyani, vyabaye Gideyoni yubakiye igicaniro Imana. Urukurikirane rw'intsinzi ku yindi rwagiye ruza. Kandi ashaka no kubabwira ngo abo bansi bakomeye ntibabanesheje kubera bagwanye nabo, babanesheje kubera Imana yabateye kurota nabi. Wari ubizi hari ibintu bibaza ngo birakomeye cyane, ariko Imana ikarungika indoto. Indoto, ubwira umuco uti indoto. Yo, Yesu ashimwe cyane. Ibintu bimeze nk'imisozi, ibintu bihagaze bikomeye, Imana igakoresha just indoto, abantu bagahunga. Ukavuga ati mbega inkomezi zari zirihe bwa bundi. Ukavuga ati ibanga ryari ahantu hamwe, nta gicaniro nari mfise, nta gicaniro nari mfise. Ndashaka kurangiza nsengera umuntu wese ari muri kino kibanza, avuga ngo Mana, muri iki gice ca kabiri c'umwaka wa 2020 mu mibereho yanje ndagiye gushiraho igicaniro c'Imana. Nimba ari mu gitondo, nimba ari mu ijoro, nimba ari ryari, ndagiye gushiraho igicaniro co kuba mu ijambo ry'Imana, co guhamagara Imana, co kunywana n'Imana, co kuvugana n'Imana. Ko bitansaba ko ndida kuja ku rusengero, ariko no mu cumba canje hacika ahantu hadasanzwe. Niba arabarajyanje, ndashaka umuntu yumva ati trop c'est trop. Ndashaka umuntu yumva arambiwe n'intege nke. Ndashaka umuntu yumva arambiwe no kuvyuka yavyutse, kwezi kumwe ko kuba mu mpemu, kundi kwezi ko kugwa, kwezi kumwe ko kuba mu vy'Imana no gushuka, kundi ko kuzima. Ndashaka abantu batabona constance mu buzima bwabo, abantu babona bama bari perturbe, abantu batabona kuri ntuzenya kuri graphique yabo fresh montante ya mihari muri relation. Ndashaka tuduze ibiganza imbere y'Imana tuvuga ati Imana, ndashaka kubaka igicaniro cyawe. Haleluya. Ndi imbere yawe, ndashaka kubaka igicaniro. Ikintu cyose gitangurira muri decision, hama kigaherekezwa n'inkomezi, ariko Imana iduherekezesha ugushobora kwayo.
twavuze ngo Imana ishime kuko yaduhaye intsinzi muri Yesu Kristo. Ndagomba kuvuga ngo n'ibyahora bikunesha, haleluya, ugomba kuza kubihegera kuri iki gicaniro, haleluya, kubihegera kuri iki gicaniro. Hariho amafaiblesse ufise mu buzima bwawe, ari sinye yuko ku gicaniro cawe atamuriro ukwiye uhari, arico gituma wama ugwa muri izo faiblesse, wama uhenuka muri vya bintu. Harabuzeho equilibre hagati y'ico ubuzima bugusaba n'ico wakira. Hariho desequilibre hagati y'ivyo utanga n'ivyo ureseva. Hariho ku gicaniro turaza kuhakirira, hariho force udaparvena kuronka, hariho victoire udaparvena kujamo, kuko hariho desequilibre hagati y'ivyo usohora n'ivyo wakira. Kuri uyu munsi muri kino gitondo ndagomba gusengera igicaniro kidupermeta kuza kwakira, kugira ngo muri responsabilité zacu no mu byo dusabwa mu buzima, no mu byo dusabwa mu kazi, no mu byo dusabwa mu mafamiye yacu, no mu byo dusabwa mu miryango yacu, no mu byo dusabwa mu gihugu, hagomba kubaho equilibre hagati y'ivyo nakira n'ivyo ntanga. Binakenewe, harakenewe yuko ivyo nakira biba vyinshi kurusha ivyo ntanga. Ariko iyo hamuri kuratanga energy ariko utareseva, uruma. Nico gituma muri kino gitondo ndagomba mu minota mikeya, vraiment mu minota mikeya tudugisha amaboko. Ndagomba kumva amajwi y'abantu, nta muntu numwe nshaka ko aba mu gacerere. Ndagomba ko mudeclara, haleluya, kuko iri sengesho ni sengesho numva ko riri prophétique kandi rigomba kuzana intsinzi mu buzima bw'abantu. Ico usengera mu mutima rimwe na rimwe mu gacerere, hari n'igihe na Satani atanica amenya ko atazi ibiri mu vyimviro vyawe. Ni Imana byo nibiza, ariko ndagomba musenge n'amajwi yanyu kugira ngo mudeclare, mu proclame ibihe bishasha mugiye kwinjiramo, mu proclame ibicaniro bigiye kubakwa mu mazu yanyu, aho muronka hose na Satani abimenye ko hari ibintu bigiye guhinduka. Hagomba kubaho declaration, haleluya. Haravuga ngo abamwibutsa nibuhore nimucereze, haleluya. Ndagomba iri sengesho ribe isengesho riri confesse, haleluya, une confession. Hagomba kubaho ijambo uvuga uti Mana ndakwemereye, ndagiye kubaka igicaniro, ndagiye gushiraho ibihe vyanje nawe, ndagiye kugabanya ibihe vy'ibindi bintu. Ndanse kwama numva abantu baranyapresiya muri vyose, kiretse mu vy'Imana niho nafise amanota. Abantu baranshima ko ndi appliqué, ko ndi sérieux, ariko hageze ivy'Imana niho ndi umunebwe. Ibindi byose ndi excellent, ibindi byose ndi à l'heure, ibindi byose ndabikora neza, ariko ivy'Imana nivyo ngira mu bunebwe bikanka. Mana ndagomba kuvyura igicaniro, ndagomba kuvyura igicaniro, ndagomba kuvyura igicaniro, ndagomba kuvyura igicaniro. Era Imana imaze kuguhezagira, watanguye kuyivako kubera ivyo yaguhezagiye byatanguye gucika Imana yawe. Sambura ico gicaniro, sambura ico gicaniro, uvuge ngo Mana ndubatse ikindi gicaniro. Ndagomba yuko mu nzu yanje haba ahantu ho guhamagara mu Imana, icumba canje kiba icumba c'amasengesho. Mana vyura ibicaniro Mana, vyura ibicaniro Mana, vyura ibicaniro Mana, vyura ibicaniro Mana, muri iyi miryango, muri aya maboko amanitse hano hantu, muri aba bantu bari represente hano hantu. Mana ndavuze ngo vyura ibicaniro, vyura ibicaniro Mana, vyura ibicaniro, ibicaniro pour les générations, ibicaniro pour la nation, ibicaniro pour les familles, ibicaniro pour les finances, ibicaniro kubw'ama business, ibicaniro Mana, ibicaniro Mana, ibicaniro Mana. Oh haleluya, ibicaniro Mana, ibicaniro Mana, ibicaniro by'amashimwe, ibicaniro by'amashimwe. Oh ibicaniro by'amasengesho amota neza, akumotera neza. Ibicaniro, ibicaniro Mana, turaguhamagaye Mana muri kino gitondo. Shoboza abantu bawe, shoboza ishengero ryawe, shoboza ubwoko bwawe, shoboza abantu bawe Mana, shoboza abadukurikirana, abari kure, bashoboze Mana, bashoboze Mana. Ndamagaye ubushobozi bwawe, ndamagaye inkomezi zawe, ndamagaye umuriro wawe Mana, ndamagaye Mana ubuvyutse bwawe, ndamagaye ubuvyutse bwawe, ndamagaye ubuvyutse bwawe mw'ishengero ryawe, mu bagore bari hano hantu, mu bagabo bari hano hantu, mu bajone bari hano hantu. Mana reka habe ibicaniro vyawe, reka habe ibicaniro vyawe, reka habe ibicaniro vyawe. Reka ntihabe agacerere, reka ntihabe agacerere, reka ntihabe agacerere. Nk'uko ibicaniro vya Satani bisakuza, reka ibicaniro by'abantu bawe navyone bivuge, navyone bibemwo amajwi. Reka mu makartier, reka mu mazu abasenga bumvikane, abahamagara Imana bumvikane. Reka amazu y'abantu bawe aba amazu yo gusengeramo, reka amazu y'abera bawe aba amazu yo gusengeramo. Reka habahera baba abantu bo gusengera. Haleluya, igicaniro cawe bikore Yesu, bikore Yesu, bikore Yesu. Mu
makartier yose ya kino gisagara humvikana abantu bahamagara izina ry'Imana. Habe igicaniro cawe Mana, habe point de contact Mana, habe ahantu izina ryawe rihamagagwa. Haleluya. Kugira ngo Mana abantu bawe bazitirizwe no kubaho kwawe, abantu bawe wawe amvayi no kubaho kwawe. Mana turagomba wowe Mana, turagomba wowe Mana, kubw'imiryango yacu turagomba wowe Mana, kubw'abana bacu turagomba wowe Mana, kubw'igihugu cacu turagomba wowe Mana, kubw'inzu yacu turagomba wowe Mana. Haleluya. Kubw'imiryango yacu turagomba wowe Mana, kubwa vya bindi vyose bitagenda neza hirya no hino mu miryango, vya bindi bitagenda neza mu buzima bwawe. Turakeneye Imana, turakeneye Imana, turakeneye Imana, turakeneye Imana, turakeneye Imana, turakeneye Yesu, turakeneye Yesu, turakeneye umwagazi, turakeneye umwagazi waduhaye kunesha, waduhaye gutsinda, waduhaye kubohoka. Turakeneye umwami, turakeneye umwami. Haleluya. Arageze ko mu nzu yanyu muhagarika kuza muravuga abantu bapfuye gusa. Harageze ko mu nzu yanyu muhagarika kuba muri communion avec les morts. Harageze ko mu nzu yanyu muhagarika kuza muragira adoration y'iyo ngwara. Harakenewe ko mu nzu yanyu humvikana amajambo y'amashimwe avuga ubukuru bw'Imana, atavuga ubukuru bw'ingwara. Harageze ko mu nzu yanyu muza muravuga ku bukene bwanyu gusa. Bisukari yaheze, ntidufise abakozi, aho umenga ntimushobora kugura akaramuta ariko muri lamanta kubera ibibazo bihari. Ntitukiri muri lamentation, turi muri adoration. Ntitucubaka ibicaniro by'imyidogo, ariko dufise igicaniro c'ishimwe. Ishimwe rirakuraho lamentation. Ndavuze ngo uhoraho abambika umwambaro w'ishimwe, uhoraho abambika umwambaro w'ishimwe. Haleluya. Ishimwe ricika umugabane wanyu, gushima bibe umuco n'ubuzima bwanyu. Gushima, gushima. Genda mwandike ku mazu yanyu, genda mukoreshe amaposteri mu mazu yanyu, genda mumanike ku mazu yanyu uhoraho. Haleluya. Jehova Shalom. Genda mwandike ku mazu yanyu ishimwe ry'uhoraho. Genda mushira ahantu hose hashoboka, andika ku mafond d'écran yanyu, andika ku ma écran ordinateur yanyu, muvuge ngo ishimwe ry'Imana, ibendera ry'Imana. Haleluya. Harakenewe igicaniro c'ishimwe, harakenewe igicaniro c'ishimwe. Ico nico catumye mu gihe ca Dawidi ikiza gihunga, ikiza kirahunga iyo abantu b'Imana bafise ishimwe. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Bantu b'Imana murumva ivyo niko ndavuga, muravyumvaga abantu b'Imana? Muravyumva? Muravyumva? Kubera ko ufise facility imisi yose kugurura akantu ugira uvuga ama problem. Uhoraho Yesu ururimi rwawe vrema. Uhoraho ahindura indirimbo yawe. Iyo turirimba ingorane ntizigenda ziragwira, ariko iyo turirimba ubukuru bwiwe ibibazo birahunga. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti igicaniro c'ishimwe, vuga uti igicaniro c'ishimwe. Kubera iki? Kuko twahawe intsinzi muri Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ikintu cyonyine witeze kubona muri iyi minsi ni intsinzi. Haleluya. Peu importe ikikuboha witege kubona intsinzi, kubera Imana ishimwe kubwa Yesu Kristo twahawe kunesha.